Yes guys, mumeze neza, murakomeye, naje ndakomeye, meze neza kandi barabibona ko ndashima umuremyi. Kaze rero, karibu tuganire, tuganire ku bitandukanye bivugwa hirya no hino ku isi. Turavuga cyane no kubivugwa wanashaka i Buraya na Amerika cyane. Reka turabire hamwe ibijanye ni ubuzima. Nandike ngo ababahenda ngo USA na Europe nta buzima bwiza buhari. Bwiza buhari ni kugira ntimujeyo. Niko numva ashatse kubaganiriza aho abantu babwira ibyiza by'i Burayi na Amerika. So niyo mpamvu mbonye ati abantu babwiye yuko USA n'Uburayi yatabuzima bwiza buhari, niba abantu batabashaka yuko namwe muronka ku byiza, niba abandi batabashaka ko namwe mujya ku buzima. So nuko rero murantunga, mikrofone ntiyari yuguruye neza, ngira sinzi ko twumvikanye cyane, ariko my intention ni yayindi. Abahenda ngo USA na Europe nta buzima bwiza buri yo. Let's be correct, ushaka guhindura gatoya, ariko intumbero ni yayindi. Ndiko nshaka kugira ngo twiganire, nabwira ati kuri abantu babahenda babwira ngo mu Burayi canke muri Amerika nta buzima bwiza buhari, biba bigamije iki? Niyo ntumbero baba bafise. Uyu munsi ndavuga buke buke, mumbabarire ndavuga buke buke nubwo nje live, ariko kuko nsanzwe ndwaye akagripe. Yego, shaka ko tuganira, ndababwiye ku bijanye n'ubuzima bwo mu Burayi, bwo muri cane ndababwira ubuzima bwo mu Burayi ko niho ndi, sinababwira aho ntari. Musanzwe mwumva ko hariho abantu biyadukiza ukumva bavuze ngo ubuzima bwo muri Amerika, ngo ubuzima bwo mu Burayi ngo ni bubi, ngo hasumbwa no mu Burundi. Ikibisonga byose rero ukaba usanga n'amareta yacu nayo agenda avuga kwa kundi, akagenda avuga ngo tugiye kuraba ngo ubuzima bwiza ngo mu Burundi ngo dufite ubuzima bwiza ngo gusumba mu bihugu by'abazungu. Natwe tujya dutemagwa tukaja nabwo ngo vya bintu bavuze ngo nivyo, ngo ibihugu byacu ngo by'Uburundi ngo bifise ngo ubuzima bwiza ngo gusumba ibihugu by'abazungu. Please, baraguhenda. Nimukaze musimbira no muri commentaire ngo mutuku umuntu ari muri Amerika canke Buraya ngo akoropa amatwareti canke ngo akoropa ngo ati n'ibiti. Ako n'akazi Imana ikagwaye kugakora, utagira umutwe kubaka etaje. None nimba ari ivyo urondera nawe wowe kugira ngo uzugere ko akazi wobona ntukore n'akahe? Umunsi jenje kubigisha ku bantu bahurikiye bushasha, je nigisha ibintu byinshi. Ndakunda kubigisha ivyo nzi ku bijanye no guca amafaranga kuri YouTube na Facebook, cyane YouTube, nkabugura n'amakonte ku babishima bikenewe, kumbure abanyeretse ko bafise ibyo bashirako. Ariko uyu munsi nshatse ko tuganira ku bijanye n'imvugo zikoreshwa n'abantu babesha abandi babwira ngo muri Amerika canke mu Burayi ngo nta buzima bwiza buhari. Ico no kwita kwidigadiga canke kubesha. Wogereranya gute ubuzima bwo mu Burundi n'Uburayi? Ntibibaho. Ahantu hari education, ahantu hari mu ndero, mu magara, mu buzima bwa misi yose, abanyagihugu usanga bangana. Ugasanga umunyagihugu agwaye ntaganya ngo ndavugwa gute, ugasanga umunyagihugu ntiyigera aganya ngo ndyiki, usivye babanebwe, kuko abanebwe bariho.
woca ufata aho hantu ukahagereranya n'ibihugu by'iwacu twavuyemo byo muri Afurika bije gute? Ibihugu bafata abantu kumwe, ibihugu ata mwana n'ikinono. Je ndavuga nk'igihugu ndimo, igihugu ciza giharurwa mu bihugu vya mbere kw'isi mu matohoza amaze imyaka myinshi akorwa, Finland, abatari bake barabizi. Ariko si kuvuga ko n'abari muri Amerika babayeho nabi, babayeho neza cane. Rero mwumve ko umuntu agereranya Uburundi n'Uburayi canke na Amerika aba ariko ararota ku murango. Uwuzobivuga wese muze muvuge ko ariko arabesha, kuko ahantu ibintu bigize umuntu ni ubuzima bwiza. Uri ahantu utifuza ngo ejo ni gute, mu mwaka uza ni gute, canke ndyiki ndyama gute, urya aho ushaka, urya ico ushaka, ukaryama aho ushaka, ukagendera mu modoka ushaka, muranyumva gabasha. Ariko ubuzima buba urondera bundi, ahubwo tuba turi mw'ijuru. Haba hasigaye ko tugenda hahandi kwa Yesu gusa, kwa Yezu, kwa Muhammad I don't know. Ubundi hano tuba twarashitse. Umuntu agenda akavuga nabi rero, akavuga ibihugu by'abazungu nabi, n'ukuri aba ariko arabesha. Hanje kugira ngo ndadone nka temoignage nkeya ndanabagura amaso. Hari abantu baza bakavuga ngo urumva ngo Iburaya ngo ni habi, ngo muri Amerika ni habi, namwe mukaja nabwo no muri commentaire mukandika mukanatukana. Ubundi ujya muntu avyandika, akenshi muzomenye yuko ikintu aba agamije, hari umuntu ataba ashaka yuko mujayo. Abavuga ati reka ndahavuge nabi, ndabaponde ko ariho ndi muri commentaire, ntibamenya ko ndi Buraya, ntihagire uwundi avyumvira no kuhaza. Mwe mugaca mutimagwa ngo ni habi, ngo nta ndya zihari. Amafirigo aba yuzuye indya ukeneye zose, urumva. Hanyuma mw'isoko uragenda ukicagurira vya bindi vya mbere. Je kera nakoze turima ibijumbu, tukarya imicaca tugashora original, bijya twashora nivyo bizino, urumva. Bakaguhenda rero ngo nta ndya zihari, kandi n'ibijumbu rimwe ugenda ukabironga vyiza, bimwe bigororotse ukabisobanura ukabishora, bimwe bigoramanza akabitwara guhata. Imyumbati ukabigira uko nyene, imicaca, urumva. Ukabasha kugira ngo Iburaya ngo nta ndya zihari, ngo ni habi. Kugira ntujeyo, wowe uca uja nabwo ngo nivyo kweri ngo Iburaya ni habi, inzara yarabishe. Kubera ko umuntu ageze avyibuha, umuntu avuye mu Burundi ageze mu Burayi canke muri Amerika udashobora kumumenya, kuvuga ati urya ni wa muntu, urya ni wa muntu. None ikindi mwifuza ni iki? Nimba ugira ahantu ugahinduka, ni kuvuga ko n'ubuzima bwahindutse, ko warose ubuzima bwiza. Umuntu azobabwira rero ngo hariya ntibajayo, hariya ni habi, urashaka uvyemerera akazi kawe mugazo baguhenze, kuko ababivuga bose baba bashaka kumutajayo. Ntimuje nabwo ngo abantu ngo banezerewe ko muja mu Burayi no muri Amerika ngo niko ngo abo bariyo mubasangeyo. Hari abantu bafise imitima mibi vraiment badashobora kukubwira ikintu, ashobora kukubwira yuko n'inzira yaciyemo canke n'inzira bacamo. Wowe rero ugiye nabwo ivyo avuze ugaca wemera, usanga wihenze. Nuko bimeze. Ikindi nagenshi mvuga ni kijanye n'izi nzira zo kujayo mu buryo, n'inzira zibiri zikomakomeye canke hamwe nka zine. Hari abagendamwo mu buryo bw'ubuhunzi, hari abagendamwo mu buryo bw'amashuri, hari n'abagendamwo mu buryo bwa business canke kuramukanya. Aba bose baragenda, kandi iyo ugize Imana ukagerayo, ibikurikirana ni vya bindi vyo kuca wigumirayo. Hari abaza baherekeje abategetsi, muhora mubibona iyo baherekeje nk'abategetsi bakaza baza mu bihugu ibihugu, hanyuma bagaca bakata, hanyuma nk'abakuru b'ibihugu canke abategetsi bagasanga bisubiranye inyuma, kuko baba bagezeyo bakabona ni heza. Wowe viza yose wobona uburyo bwose imeze ishobora kukuzanira kugeza ino, ntuzubure kuyitora, ntuzubure no kuyifata, kuko ugize Imana gusa ukurira ukava mu Burundi. Ivyo gusubira inyuma vyovyo ntibizobaho, kuko nta muntu agera i Buraya canke muri Amerika ngo asubire mu Burundi, ntibibaho. Ico ni ikindi cemeza kimwe kikwereka ko ari heza, kuko ndagaruka no ku bantu mw'iyi minsi napostinze ngaha akavideo k'umukobwa ari muri Amerika avuga ngo yarashonje yicwa n'inzara, ngo hakwa gupfa, ngo yarasonzeye muri Amerika ngo hakwa gupfa. Ivyo je sinobiharira, biravana n'uburyo baragezeyo.
ariko none umuntu yoza guponda Amerika ari mu Burundi ngo inzara yarankubitiye ngo mpakwa gupfa ngo Burundi ngo ni paradizo. Yaje mu Burundi, yaje gutembera, yaje kurya amadolari yaciye muri Amerika, uravyumva, ntagume mu Burundi agaca asubirayo agaca agira ruturu hahantu habi, hahantu hari inzara, mugaca muja nago namwe ngo inzara iriyo. Hajya ubwirwa n'iki ko atabaje atareka avuga bijya kugira ngo n'uwo yarafise umugambi wo kujayo aca biheba. Ubwirwa n'iki yuko atafise umugambi wo kuvuga ati reka mponde banyumve neza abategetsi. Ho murazi ko murabona abategetsi batanize ko abarundi bagenda hanze, nabiboneye kuri mwe bya Serbia igihe bariko baraja ukuntu abategetsi bavuga ngo iyo yavuze ngo barabyumvise ariko barabona ko batabyishimiye, bavuga ngo bagenda gusebya igihugu, ngo bakavuga yuko ngo bahunze kandi batahunze. Aho rero bakibagira ko iyo bameze kugerayo baca bitwa rya zina bita aba diaspora, kandi akamo ka mbere leta itera abantu bita aba diaspora ngo zana imitahe mu Burundi, ngo nimwubake igihugu, zana amadolari. Urumva ba bantu babwira yuko bagiye gusebya igihugu, iyo bamaze guhindura izina, iyo Imana yahinduye amateka baca bitwa diaspora, hamwe ugatangira kubabwira ngo zana amadolari, kubera ko ubivuga kandi uvuze ko bagiye gusebya igihugu. Ariko ntaco ni politike zimera, si biragomba kuvuga gusa ngo nabereka yuko n'abavuga ngo ntimujeyo, hari igihe usanga bikenewe yuko biragiye bigakenerwa nabo bakenera bariyo, bakabavuga neza cyangwa bagakenera ko ivyo bagiye gusuma bizana. Murumva Perezida Evariste avuga ati abantu bagiye hanze, bagiye gusuma, bagiye guhaha, rero iyo muhashe mukaronka, fata bijya mwagiye guhaha mu bigarure canke mutahane ibyo mwahashe, ibyo mwasomye. Nuko rero hajya ijya mvuga iba ari nziza cyane, avuze kujya ati abagiye gusuma nivyo bijya ahantu bataye uruzoge n'abari wanyu, twe nubwo turi ino nivyo twaje gusuma. Rero ibi birumvikana yuko umuntu aje gusuma hagera igihe agahindukira agasubira inyuma, agasubiza umugongo inyuma, utwo yasumye akadutahana. Shaka azasuma arungika muhira, asuma arungika muhira, hanyuma mu nyuma akazogera aho yigejeje, canke akagera n'ahagejeje igihugu ciwe. Ibi niko bimeze, nibaza kandi ko tubihurizako. Mugabo wa muntu aza akavuga ngo Iburaya na Amerika ni habi, arakwanka. Ngomba ndabaha akarorero. Hano nta muntu adafise imodoka, si imodoka ziba zizimvye. 1,000 gusa ushaka kuronka imodoka, 2,000 ushaka kuronka imodoka, 1,000 c'amadolari, kandi ayo n'amafaranga kumbure wakoreye mu ndwi zibiri. Sinzi amafaranga umushahara hano aba yakoreye, wogura imodoka 2 nk'akarorero. Je ngomba ndabaha akarorero kugira ngo ibyo ndababwira ariko ndabahenda. Ngomba nje kuri website y'imodoka zakoze nk'akarorero, sibyo? Ndaberekeye ko imodoka ziba zigura. Bimwe abantu bavuga ngo umuntu ngo aguze imodoka ngo urumva ngo ni ibintu bya hatari. Hano nta nubwo biba bifite agaciro kugira imodoka hano, ni nko kugira ikinga. Ngomba nje kuri website imwe, website nk'imwe gusa, imwe yonyene, ndabereke nk'akarorero kamwe ukuntu imodoka zigura. Urabe ubone yuko ufise 1,000 conyene ushaka kugura imodoka. Urumva ndaje ndabibereke, nukuri mumbabarire ndabibereke mubone. Ucumbwira ko mu Burundi woshobora kuronka umushahara buri kwezi ugura imodoka. Niyo uvuga ngo buri kwezi nze ngura imodoka, wozogura imodoka 10 ukazirunda ngaho, mugabo woziho ziki. Byumvikana ko rero zamureka kugereranya ubuzima bwiza n'ubuzima bubi. Ivyo bintu kabisa twese dukunda iwacu, ariko tuze duca ubwenge, ducishe n'ubwenge abantu muze mumenya gutandukanya cyasi n'ururo. I'm already there. Ndashaka kubereka nk'akarorero. Hano nageze kuri website, ngomba ndabereke nk'iyi n'imodoka yitwa Turaraba. N'akarorero kamwe, iyi ni imodoka igura 2,000, sibyo? Nimuyibona ngiyi ni imodoka bita yitwa Opel Astra ya 2009 Benza 1.6 ngiyi
ntimuyibona iyi modoka ishaka 2,000 n'akarorero singiyi 2,000 ngiyi kandi iri ngaha nka je ngaha turi ngaha nyene iri mu igihugu ndimo sibyo aka n'akarorero kamwe reka ndayiveko ndabereka iyindi iyi ni modoka iyi ntayo nzi reka ndayugurura ndayiraba iyi n'indi modoka ya automatic ariko yitwa Honda Civic ngiyi n'iyi n'iyindi singizi iyi ni modoka iriko igura 1,700 n'akarorero ndiko ndabereka reka ndabako muriko murabibona ivyo niko ndabereka shaka ndabereka ukuntu hari abantu babahenda ibintu bakitiranya ibintu bititiranika urumva ucumbwira yuko rero ubuzima bwaha woca ubugereranya n'ubuzima bwo mu Burundi ngurumva ngo iki iyi ni modoka bita Honda urayibona igashigura 1,700 bana b'Imana sibyo none mwe mushaka gufata ahantu ushobora kugura imodoka buri kwezi woca uhagereranya n'ahantu utazovuguza imodoka gute uzorinda uhenuka ko twahakuriye tuhazi uwo munsi mumbabarire ndiko ndabereka ukuntu abantu babwira ngo iburaya ni habi canke muri Amerika baba babanka batagomba kumujayo kugira ngo muze mutere imbere wowe nimba ubishoboye inzira yose wocamo ko wokora kose bikore mugabo ugere muri Amerika please bikore ugere muri Amerika bikore ugere mu Burayi bikore uje kurondera amahera hanze nk'iyi modoka iyi ni modoka bita Fiat Car for Sale ishaka 1,499 laba ingene imeze ifise engine n'amavuta n'amazi nta n'urakorako singiyi laba isaro yayo iyi buri 1,499 iyi ni modoka shaka ndabereka ukuntu abantu babibaza ngo urumva ngo bakwerekana n'ibiyiranga byose ngibi urumva ibi ni biyiranga sibyo okay reka tubandanye niko ndabereka ukuntu ubuzima tugiye nko ku matelefone iyo ufise akanoti k'ijana uronka telefone nziza nk'iyi ni telefone bita S21 Samsung Galaxy S21 iyi mu Burundi ntushobora kuronka utayiguze nk'imiliyoni irenga canke miliyoni hano bakaba bariko bayigurisha 250 vyumvikana yuko ibiriko iragurwa 600 mu marundi na 50 canke 700 okay mugabo mu Burundi n'umiliyoni ntiwoyibona iyi ngaho ushobora kuyitora kandi biri hafi yacu nyene so umuntu azobabwira ngo mu Burundi ngo ni heza gusumba ngo na Amerika muzomenye ko abahenda kandi mutabipfuriza ibyiza ndakomeza mbwira ikindi kintu ushaka ndakwereka nk'akarorero sibyo reka turabe ndashaka kubona ikindi kintu urabana iki ni byinshi imoto nk'iyi moto igura 800 ndahera nk'ubwoko bw'imoto iriko iragura nka 800 ndabira ubwoko bw'imoto 800 moto imeze gutya woyigura ukayigura gikiro neza iyi ni moto iri mu bwoko bwa irangwa okay irangwa nziza ndiko ndabereka ukuntu ubuzima bw'iburaya atakubugereranya n'ubuzima bwo muri Afrika umuntu azobabwira ivyo bintu muzomenye ko karabahenda iyi ni modoka bita Colt Mitsubishi Colt igura 2,650 iyi ni second hand yarakoze ni imodoka nziza cyane urumva iyi uri mu Burundi ntushaka kuyibona kwa mafaranga ikibazo ahubwo umuntu adakumbaza ati none nk'izo modoka zizimbutse bimeze gute hariho amakode ibigoye ni kuzizana zikagera nk'iyo muri Afrika niyo ngorane usanga hari gusa nayo ubundi yaba byari byoroshe yuko umuntu aca bizana akabigeza nk'iyo muri Afrika
umuntu yoza anabibasane anabigura akabibahereza akabibarungikira muri Afurika umuntu akagurisha, ariko usanga kubera nk'ibi ari ama année de fabrication usanga ari za kure, hari igihe usanga bagusaba ibindi bintu birebire, abantu benshi bagahitamo kutazigura kubera ko babona zobakonsoma amafaranga menshi. Nk'iyi modoka iyi ni Toyota ngiyi murayibona, kandi bimaze kugenda ibirometero bikeya cane, ikaba ifise ngiyi ubwoko bwa Toyota Corolla, murayibona ngiyi ishaka 950, urumva 950 ni imodoka igenda ikomeye, urumva 950 950, urumva. Iyi si website yanje, iyi ni tori, ni website ya nonse niko ndabereka, aho ushobora kugurisha ukagura ahantu nyene, urumva. Murayibona babaza ngo ndiko ndabahenda, ngiyi si 950 ikomeye igenda. None mu Burundi uzogera ku imodoka ryari bantu banje? Ndasubiyemwo, umuntu azobabwira ngo Amerika n'Uburayi nico kimwe n'Uburundi, muzomenye ko abahenzi, twe turacari hasi. Imana natwe izodutera iteka mu myaka izoza, mugabo ntiharagera. Hanyuma reka ndabazanira iyindi, nk'iyi n'iyindi nabereka. Iyi ni iyindi modoka yitwa Nidan, ngiyi murabibona ukuntu ari nziza abantu banje, kumenya ni Mercedes ya marque iri hepfo yayo, murabona ni Mercedes ubwoko Benz, yego vraiment ni Benz Mercedes. Ndabira nk'iyi modoka ya Mercedes ishaka 3,500, sibyo? Ngiyi ndabira ukuntu imeze, raba ukuntu ihagaze, ndabira na salo yayo, raba ukuntu ihagaze 3,500. Ngiyi ndabira iyi salo ukuntu isa, imodoka nk'iyi 3,500. Umuntu azababwira yuko Amerika n'Uburayi imeze nk'Uburundi, muzomenye ko abanka atagomba ko muronka ibyiza, atagomba kumuca ubwenge. Murabona ukuntu isa, urumva. Twe turacari hasi, ariko natwe Imana izodutera iteka, tuzogera, ndavuga Uburundi turacyari hasi, Imana izodutera iteka natwe tuzogera aho tugeze, ariko turacari mbali. Please muze muravyemera, reka dukomeze. Ibintu bizimbutse hano cane, ariko kubigeza muri Afrika nico kibazo, kuko nk'imodoka ushobora gusanga uyiguze 1,000, hanyuma ugashaka kugira ati kugira ugere muri Afrika uzoriha 1,000 nyene canke 500, hanyuma ugashora assurance, ugasanga gusavye assurance yandi mafaranga menshi, kumbure sorry assurance no dedouane mahubwo nyaboneka, dedouane urumva yandi mafaranga menshi. Ibindi bice bituma abantu baca baheba kugura ibintu mwene biboronke muri Afrika, n'ibindi bwobwo umuntu yona bigura akanabirangura akaza arabigira. Iyi modoka murayibona ubwoko bwayo ni Honda, nayo nyene ni CRV 2.0. Ngiyi murabona ukuntu imeze, ngiyi mbona ishaka ngahe 3,690, kandi ashobora kubigura ku 3,000. Imodoka nziza yiteka ihagurutse, urumva, ukayigura 3,000, 3,000 ashobora kuyiguha, urumva. Imodoka nziza, amafaranga ushobora gukora ku kwezi ugashobora kugura imodoka. Mu Burundi wozoshikira imodoka ryari bantu b'Imana? Niyo mpamvu rero umuntu ari hanze i Buraya canke muri Amerika, ntimuze murabe ngo afise imodoka ngo imeze gute, ngo afise imodoka ngo 5. Niyo ugomba buri kwezi yozeragura imodoka, nta gaciro ino baha imodoka. Aho bitandukaniye gusa, murabona mu Burundi, ega natwe no mu Burundi tuba tubayeho neza. Imodoka hari yoguzwe yokwiye abantu 200, usanga ifise umuntu umwe. Nka V8 murazi amahera igura, hirya iba irimwo imodoka 15 canke 20, urumva. Aba bantu uzi iyo modoka botunze zitunze umuntu umwe, vyumvikana yuko rero dufise
abantu batadukunda badutwara bo baba bashaka guca bagira iby'igihugu ibyabo gusa hama bakatwibagira twe tukama turi hasi. Niyo mpamvu uca usanga bafise imodoka nziza nziza zizimvye cane, urumva imodoka nziza nziza zizimvye cane, ugasanga baratwibagira twebwe ntitwigere turonka n'umunsi n'umwe imodokari zikaguma zifise abo bategetsi bonyene gusa. Nk'iyindi modoka kikagikanga murambabarira what's wrong? Okay, ngiyi iyindi modoka yari automatique yitwa Mazda 6 igashaka 3,000, ubwa mbere ashaka 32 arayimanura ashaka 2,800, ubu ntihigeze. Aha niyo mu 2005 yoca yiguha imodoka nziza cane. Ku bantu muzi ubwoko bw'imodoka, iyi modoka murazi ko iri mu modoka nziza, ukayigura 2005 ukagira imodoka nziza isa neza imaze kugenda ibirometero bikeya, nk'abakubwira ngo imaze kugenda ibirometero bikeya ngiye gusoma abahubwiye ko ari dutunga turaba ukuntu babwira ko relation is in the model 2005 and the month of commission of 7-25. Urumvira ibigifise na ntuzenye ikaba imaze kugenda ibirometero ibihumbi 214 vyonyene gusa. Hanyuma ikaba ari petrol engine 104. hanyuma n'imyirondoro nawe murashobora kuyisomera ngaha. Iba ari imodoka imeze neza cane ikomeye, imeze neza bigomba amagaya cane gose. Mwabonye bana banje n'imyirondoro yayo. Ikindi nababwira nuko nko muri iki gihugu turimo twebwe nta bintu byo kuvuga ngo abantu barabesha. Iyo ubonye umuntu apositinze ikintu, abantu bo ngaha ntibabesha. icyo bavuze ku cyuma bapositinze kiba ari uko nyene kimeze. Nuko muze mubanye ukuntu abantu bababwira ibintu rimwe na rimwe haba ariko barabahenda. Reka ndabereke nka telefone nk'akarorero, naho bica ku telefone gatoya. Turabe telefone yitwa kirikiraka. Nk'izi ni ibintu bagurisha, amafaranga bigura aba ariko murayabona ngaya ni website. Telefone Samsung Galaxy A52 200, bakwereka drone. Ushaka nk'idrone ni drone nziza ishaka 350 DJ drone. iPhone 12 Pro nk'iyi n'akarorero, reka ndayugurure muyirabe. Nkindabe iPhone ukuntu imeze 12 Pro Max ifise giga 256, ikaba ishaka 350 y'amayero. Ngiyi nziza cane. Iyo baza ngo wigejeje ngaha iwacu mu Burundi ngo uyigurisha ngaha, ngaha ibizimbutse. Umunsi nagombye kwereka yuko rero umuntu azababwira ngo Burundi bugereranya n'ibihugu byo hanze by'Uburayi na Amerika, bazomenye ko ari ba bantu badashaka ko mujayo. Wowe ugenda n'uyu munsi kuri web canke website, hanyuma applying ugerageze ku gihugu ukeneye, urabe ati no kugira nje muri Qatar no
kugira ngo muri Belgique byose abiki hanze utanga ubanze kwanza ibintu ubanze unabimenye umenye ibikenewe kugira ngo uje muri ico gihugu. So nuko rero sinobandanya ngira ibintu birebire ariko mbo yari nk'inkebuzo nanishatse just kugira ngo tuganire duhuza ndabereke utuntu n'utundi uze mu gituntu n'utundi. Ubundi usanzwe ndabwiza ukuri ukuntu isi yubatse burya isi n'imwe mugabo hariho abantu baba kw'isi n'abandi bantu, hari abantu bagendera kw'isi bayibako n'abandi bantu ucumenga isi niyo bagenderako. Rero hari igihe uba ahantu ukaraba nk'ibintu bihari ugatangara uri nko ngaho ukaraba nk'ukuntu nk'imodoka ziyanura bica bigutangaza nko kubona mu Burundi ata modoka abantu bafise, kandi imodoka ngaho ushobora kuyigura $500 igenda ikomeye imeze neza 1000 yakoze kuko zishashe usanga zizimvye, ariko mugabo izi zitozi nyine zaba zakuze usanga zirazimbuze cane. Ni ukuvuga ngo nta muntu yobura imodoka, ziba zikomeye zimeze neza. Urumva telefone ugasanga zirazimbutse, telefone ugasanga bafise telefone 5 ziri ngaha atacyo zikoresha, ariko kuyirungikira so na nyoko na nyagusenge hariya muri Afurika ugasanga bizogusaba amafaranga menshi. Niyo mpamvu usanga benshi batarungika ivyo bintu byabo muri Afurika kandi babifise babibona. Ntagire umuntu azokubwira ngo Uburayi na Amerika ngo ni ibihugu bibi ugeranije n'Uburundi, ngo Burundi rego bwiza azoba guhenze. Ego vraiment reka none ndabidukomantere umwanya mutoya hanyuma nce ndabasezera. Ndwaye akagripe murabizi niyo mpamvu mwumva nguma ngira je ndi muri Suomi ku nkofero ni Suomi ni Finland n'agapira ahamba nambaye iki gihugu n'idarapo ry'ungaye iwacu risa gutya nyene. Suomi bisigura Finland cyangwa Suomi. Duhe umunyurodi mazina niyizire. Okay. Iminyuro nabivuze nuko nyine babyumvise aho baca uja kuri website ukarondera igihugu ukeneye hanyuma ugasaba utabizi ukarondera ubufasha. Emmanuel mugabo ntitubeshanye mu Burundi utari muri didi systeme ntibyoroshe kuharonka akazi. Even naho gukubura ntibaguha ugahabwa the party power of members. Ngo nabo gukubura ugahabwa ngo iyo wegamiye uri umunywanyi w'abo bantu nyene mwiyo mu mugambwe niho ngo uronka aka kazi. Nicyo yashatse kuvuga ngo the party power of members. Samsung Galaxy Z4 iri kuri angahe hiyo? Iyo nabivuyemwo wari kubimbaza tukiriya nyene kuri website, ariko ziruzuye wazibonye ko zirazimbutse cyane gose. Urashobora no gusubira muri video hajya nabiberetse ukirabira ukaza kubibona mu nyuma ukabona n'ibiciro babiriko. Izi ni zakoze ziba zizimbutse cyane gose. Samsung Galaxy Z nabivuze nk'iyo ya 2005 mu marundi worishe byose yo gugwa muri 12 million. Okay, wowe wabiharuye uwundi ntaco bitwaye. Egome ubundi mutama abirabura systeme zacu ziragoye by'ukuri. Ibaze nk'iyo uyishikanye bagucikori n'ubwo munda rugaca ruvyuka. Rero biracagoye cane gose vraiment. Aho kuvuga ati umuntu wese ashoboye kwizanira imodoka ntayizane, zana imiduga bakazishungurura imodokari. Twese nkahaje no kurigwana buri modokari n'abarungikira buri kwezi yaba atamakori ngaho basaba menshi maremare. Ndagura izi z'igihumbi za 2 kuburyo umuntu wese ari mu Burundi afise miliyoni 5 aronka imodoka. Umuntu wese ari mu Burundi afise miliyoni 5 aronka imodoka, mugabo ntibashobora kuvyemera kubera yuko barashaka amatagisi maremare. Sinaziberetse ngaha nizozuye, si inkuru mbarirano, si bya bindi vy'urusaku. Oya, ni inkuru y'ukuri. Nanje nashaka kuja muri Amerika, vyogenda gute? Ico n'ikindi kiganiro nama ndabivuga. Uja kuri website ukarondera co kagenda gukina nk'ivya
green card. N'abariyo bararira ni kw'isi, baraguhenze vraiment. Ikintu kibishe ni iki rero. Uwo n'uwita musirikare Juma, wewe bakubwira ngo n'abariyo bararira, ubona je ndiko ndarira siyo ndi, ubona ndiko ndarizwa n'iki? Canke burya ubona wewe ubona lavi yanje ari nk'iyo yawe? Nibaze barabahenda. Uburayi ni bwiza, Amerika ni nziza. Ibi nivyo bituma utanagira n'inguvu ngo uje no mu Rwanda, uzugende no muri Uganda, urumva uzogetera imbere, kubera bakubwiye ngo n'abariyo bararira. Barira gute? Kandi barakize, kandi ari bafise icyo mugabo hari imihimbiri, kwigiza umuhimbiri nyene, mugo ufise amaboko, kwa ufise inguvu zawe, bati ngire inkore, ntushobora kurira. Ariko iki nicyo kisha abantu nka Juma, nimba ari Juma, musirikare Juma ngo n'abariyo bararira, ngo ni kw'isi. Isi si imwe, isi urara inzara, isi urara utariye, isi usinziye utabuzi ko buca, isi ufise ivyawe uvuga ngo baraza kubikwambura. Iyo si wumva aricyo kimwe n'isi ushobora kuryama mw'ibarabara ugasinzira ukagarama n'ibihumbi vyawe amamiliyoni, ntihagire n'ukuraba. Je nigeze guta ingodo yanje kw'isoko, ku ntebe nene nicayeko irimwo amakarita simu yanje yose, amakarita ya banke irimwo n'amayero 500 na telefone biri muri pochette. Ndagera muhira iminota 30, ndasubira ibindi minota 25 nyaruka cane, nsanga aho nayishize nihiri, n'abantu baza bicara impande yayo bayisigaho, kubera ko kirazira ngaha gutora ikintu umuntu yataye hasi, kubera birahanwa n'amategeko. Ibihugu bubahiriza amategeko, ibihugu banka ku muntu yiba uwundi, ibihugu wivye bagufata bakaguhana bikomeye. Urumva ibi ndababwira n'ukuri byaranshikiye. Duhe umuco uko twokora. Okay, tora nimero yanje unyandikire kuri WhatsApp tuvugane. Oya je sinigera nandikira umuntu, ahubwo wowe ni utori ibanje ukanyandikira, aho ari kwiyibanje kuri about ukeneye kunyandikira ni unyandikira. Urumva sinogira uko ndaganira ngaha ngo aje kwandika nimero, aho sinoronka naho ndazikwiza kuko bozima hari benshi, kandi umbabarire. Ubundi timutama wubahwe kabisa, gusa naje ndifuza kuza hiyo, nabuze uburyo. Uburyo nicyo kibazo kweri, ariko rero wabuze uburyo namanda bagira ubwenge bene bacu. Haguruka uve mu Burundi, uri mu Burundi nta buryo uzoronka n'ukuri, ntuzokura hehe. Kubita amagendera itike ntoya ikugeza muri Uganda canke muri Kenya canke muri South Sudan, ushobora kuyibona. Umugisha uzowusanga iyo ugiye. Uri mu Burundi nta kintu uzohakura, uri mu Burundi nta mafaranga uzoronka, ariko uvuye mu Burundi ukagenda mu bindi bihugu, umugisha uzowusanga iyo ugiye. Rero ntimuhave mutinya guhaguruka. Haguruka uve mu Burundi ugende kurondera umugisha. Nimba ubona ngaho uvuga ati aha nyene ndahari ko ndahari, nta kintu uzohakura, uzohaguma kandi uzonahasazira ntacyo uzohakura. Haguruka rero uhave ugende gusuma. Uburundi uzobugaruka umaze kuronka ikijumbu ugarukanira umwana, kubera iki ibyo mutabibona? Nakara kaguhenda bavuniye, ariko mushaka ni mwigumire ngaho ntaco. Ubundi ngorwa ngo iburaya mama wanje nibagwaha. Claudine Manirambona. None bisaba uburyo bungana gute? Oya ibyo sinobimenya, ibyo n'ibindi kabisa kuko ntawe ubizi. Ibyo mu by'ukuri nanje je ngamvuga ibyo no ndiko ndagerageza gushikuza nanabesha, ariko ivyo raja kubyirondera cyo kabura gufasha je ndabana kweretse inzira babikoramwo, canke ukagira hano ugatembera ukaza kubaza ajya no hino. N'amafaranga gusa nyine abari menshi mugabo n'amafaranga, ariko n'umugisha urabaho, ushobora gusanga n'umugisha ugeze bikoroha. Ubundi abandi bari mu ma transit, haha nta kibazo, bari mu transit, ariko inyuma transit naje bigenda gute? Ubu ni muri transit nta ngorane. None nawe urihe? Abandi bari muri transit ndabyumva koko.
transit n'ahantu bashikira abantu baje za Amerika n'Uburayi. Umuntu ari muri transit urazi ko ashobora kuba ariko arubaka inzu ari muri transit nawe uri mu Burundi uri utonda mu kazi ka leta kandi uri kurubaka, uwurindiriye kwakirwa ngo aronke yakirwe aronke ubuhungiro ariko arahembwa amafaranga canke ariko aragaburirwa aronka n'amafaranga ashobora kurungikira umuryango n'akazi akaba arakubaka buke buke, ariko wowe uri mu Burundi mu kazi ibintu ushobora kubikora. Ucugereranya uwo muntu gute? Reka tuyite struggle, ariko aragorwa mugabo mu minsi iza bizogenda neza. Hanyuma umukenere umwita amazina atabaho utari kumwita, ubu uri kumwita ko ari muri transit mugabo mu myaka iza uzomwita ikindi kintu. So be careful bro. Nyereka inzira none nocamwo. Inzira nivyo nazivuze ko uja kuri website y'igihugu ukeneye ukaraba ukuntu batanga visa, hanyuma ugasaba kujayo bakakubwira ibikenewe, canke ufise umuntu ari hanze akakurungikira visa canke invitation, bisaba ko ufise amafaranga. Ariko ubundi ndakumva cane ikibazo co kuronka imodoka abarundi bose zoca zinwa ikigasha ko igitoro ari umuzi. Uvuze ukuri, twebwe ngaho igitoro umuntu agenda kw'ipompo akivomera wenyene igitoro, nta muntu usanga kw'ipompo ngo aguhe igitoro. Oya, wowe uragenda aho ugeze hose ugafata ikarata yawe ugacomeka mu cuma hanyuma ukanywa igitoro aho ugeze ahariho hose, nuko ngaha banywa igitoro. Igitoro ngira amana yanje sindigira muri igitoro cyaheze mw'istation n'imwe. Oya, wowe aho ugeze hose nihunywa ushika ucomeka ko imodoka yawe kuzuza, mbere ziguma zuzuye uravuka ibagira naho wanywereye kubera ko ziba zuzuye imodoka. None umaze gushika hiyo birakorohera kuronka akazi ata n'umwe muzinanye? Ahubwo ikibazo ni kuhagera, uhashitse baragusamamira ubuzi buriho burimo nta ngorane. Nishuye bwana Lolo, ubundi nisha nivyo kweri ivyo uvuga n'ukuri simbesha mugenzi, ariko hariho abantu nyene usanga batinya ukuri, niko bimeze. Emmanuel uti wubahwe pe, wubahwe nawe bwana Emmanuel Macron. Nuko bimeze. Hama rero ntibaze barabahenda, ibintu vy'Iburayi ni vyiza, ubuzima bw'Iburayi buraryoshe n'Amerika. Ntubure kugerageza kujabuka nawe ngo uje kurondera gupima amacensi. Abantu bakubwira ngo ni habi, ni ba bantu badashaka yuko utera imbere kuko nabo bo bihomberamo. Nukuri nk'ungerageje kubereka ukuntu sinzi ikintu nobereka. Ni ibintu byinshi hano bihari nobereka, ariko nyene umwanya wabyo mbona nta n'ubu nonaronka. Reka negereze ngaha n'imodoka Hyundai iri kigura 3,100. Imodoka umutura nukuri kw'Imana, reka ndayibereke vraiment iyi modoka nukuri kw'Imana. Mumbwire namwe umutura Hyundai 3,100 ngiyi murayibona, ngiyi 3,100, 3,100. Mundabire iyi modoka ukuntu isa n'ukuri, murayibona abantu banje? Tugiye kuraba hano, tugiye kuri translate barakubwira ko ari Hyundai i30 marque 2007 1.4 peteroli, ni 1.4 kandi ikanywa peteroli ibirometero 199. Driver nivyo imaze kugenda. Brand new winter tires, mva bakubwira ko ifise amapine ya winter yo muri snow cya gihe ca neige, kuko ari gutunga bimeze nk'udusumari. Just almost new summer tires, harimo
amapine yo muri sama yo mu gihe c'izuba asa nk'uko ari mashasha, nuko n'ibindi bavuga ko mfise air condition work really good, bakanakubwira ko afise vandarateri kandi ikora neza cane, kandi ko yayishishije mu bugenduzi aho yazisuzuma itariki 21 z'ukwa gatandatu 2023. That's a good car. Agaca ko hari imodoka nziza nk'iyi bashobora kugura ibihumbi 3, Hyundai nziza nk'iyi ugaca uburirira ubuzima. Kandi rero nuvuga ngo ni 3 ushobora no kuyigura nayo ari musi yayo, ntibayerekana imbere ariko mugabo nubwo batayerekana imbere ushobora kuhabona ubikeneye. Imodoka nziza vraiment murabibona namwe. So rero ntibakaze barabahenda, murabona ko ubuzima bw'i Burayi ntaho babuhuriye n'ubwo iwacu muri Afurika hamwe twakurira sha. Telefone nk'ubu dufate telefone reka ndeke iPhone nk'izi telefone iPhone murazibona 14 Pro, ngiyi iyi ni iPhone 14 Pro Max giga 256 go, ikaba iri kugura 550. Ibi nanje sindavyemeye ukaba yayirekuye rwose. Urumva ngiyi n'ukuri muyibona abantu banje, ibi sindavyemeye umuntu arabesha. Ushobora gusanga sindavyumva baba baranayitwaye nkiyi, yitwara irazimbutse rwose. Waja ku yindi Samsung iPhone 11 Pro Max, reka turabe iPhone 12 Pro Max, niyo turavye mu kanya twayiravye umenga mu kanya karahera. Turabizi izi zose ni telefone izi turabe nkiyi iPhone 13 ngiyi ikabigura 352. Ngiyi iPhone nziza cane, naho zirimba ndahabona ni hafi yacu, ikaba ibintu bizimbutse cane gose. Aha nako ndaraba iPhone n'ibindi byose ubikeneye ushaka kubibona ukavuga ati nkeneye, niba ushaka kuvuga ati nkeneye kugura example piano, katurabe nka piano, ndakwereka nka piano that yavuze na result pianist. Mwazibonye izi ni piano zikaba ziraje, izi ni all the piano vraiment wapi, izi mbere ni za free bazikugabira no kuri gusa kwerekana ko ari ama free piano. Reka ndabe keyboard, namaze kuvayo. Reka turi ngaha ukaraba, reka turabe laptop sibyo. Ndabira nk'iyi laptop kubana muzi ibintu by'amamashini, nk'iyi laptop bita new MC, ngiyi gaming laptop ya game, ibifise ntuzenya umwirondoro wayo nguwo sinonda kubabwira, reka ndawereke nguyu ngaha, nguyu umwirondoro wayo. Ngerageje kugira translate mu Congereza kubera ko iki kine kiri mu tumva, ndayihera ngaha nkagira translate nkabereka uko nimeze. Ngiyi iyo imashini nk'iyi iri kuyagura 530.
imashini ya game iyo uyifise niyo uca ugomba kwicarira uca ukora akazi na wundi afise igisitidiyo cuzuye ivyuma bimwe biremereye ntaco bagusumbya ko iyi ifise ntuzenya ni ayihomvye. Memory 8 GB, storage 256 GB, SSD. Yeah, ni igikoko c'imashini nk'ibi ababizi bacabibona. So reka negereze ngaho ifise ama processeur akwiye, ikaba ifise inguvu nyinshi, ikaba ifise amakamera. Ukeneye amakamera nk'izi kamera mu Burundi ziba zizimvye cane. Nk'iyi ni kamera bita Sony. Urabona nk'iyi kamera iyi Sony izimvye gose, iyi murayizi mwese. Hano ikaba iriko iragurwa $500. Iyi murazi amahera igura mwebwe, ni used ariko good. Urumva ushaka nka kamera has been reserved and is now ready for new owner. 2 pieces, cover one come with the kitless 16. Mba ni kamera nziza cane ushaka kugura nk'iyi bamwe bavuga ati abantu niba ufise mu Burundi iyi uca ukora business aho wibereye wakira amafaranga gusa. Reka nsome commentaire zikeye hanyuma nce ndabasezera. Yes, back again, I come back again. Ikiganiro gisamiye hagati nyimba wabivuze igore usubiremwo utubwire uko washitse hiyo. Oya, ibi sinabivugiye ngaha kandi sinabivuga ntibikenewe kiretse wenda kugira ibikuraba gusa. None wowe gashefu uko wamaze gushika hiyo ntiworaba ukanshorera n'ayakabenyi. Nk'ibi ndabivugiye ngaha abantu bose baca bandika message zo gucora gusa, nocora sinonaheza no kuri. Umunsi umwe nigeze gushaka guhamahera aba top fans, nahaye menga 15 mu minota 30 nafise abantu 10,000. Vyaranahavye biranancanga, natangiye ndabaha navuze tabaha 5,000 canke 3,000. Ndava kuri 5,000 nja kuri 3,000 nja kuri 2,000 nja ku 1,000 nja no kuri 5,000 kandi ntibakwiwe. Murumva yuko rero ntabwo biba byoroshe. Ikiganiro ndagisamira navuke. Mvuze abavuga ko abari i Burayi bagowe wapi, navuze ko hari n'abagomba bagende nimba batagiye bari muri transit bagenda. None chef none chef natahuye nabi ibyo wanditse mugenzi. Daniel, nanje numva no gushimira ukuntu witwararika kutumenya byinshi cyane kuvyerekeye ubuzima bwo hiyo no hino. Ndagushimiye nanje uri intwari. Urakoze bwana, urakoze cyane. Wowe ndakuzi nawe uri umuntu ntihenze na agafoto camo nakuri ahantu hamwe bigeze kumbarira nje ndakubona. Yego nakubonye. Umurundi yinjiye asiga yugaye, tubwire inshuti aho twoca natwe. Aka kantu uvuze mana yanje, hano ntitwugara imiryango n'izina ry'Imana kandi sinibabeshe. Inzu rarabuguye, niyo usiga inzu wuguruye nta muntu ashobora kuza ngo ature ikintu. Reka ndabaye nk'akarorero, iPhone 14 ibigura ibihumbi hafi 2 vy'amayero, imiliyoni 6 zirenga z'amarundi. Uyitaye mw'ibarabara ndiko ndababwiza ukuri, nta muntu ayitora kuko uwitora azi yuko ari umutego imutera ingorane. Hano nta muntu yokwiba telefone ngo ayitunga atari yiwe, ntibibaho.
umuntu atunga ikintu ciwe ngaha, telefone barayifata niyo wayijana mu kuzimu, wihenze ukayatsa gusa aho wayakirije, uyitoye nawe ukaza kuyishira ahantu ukayitereraho, bayitoye bakaja kuyipima. Urabizi bimwe vyo gupima ntuzenya uwayikozeko, tayari baca bakubona wayitoye, bagaca bakubona niba uba wivye. Rero utaye n'ikintu hasi ntawutora. Jewe numva mu bindi bihugu ngo siko bimeze, ngira niko Finland ari igihugu ciza vraiment nyene. Iyo amatohoza bakavuga ngo Finland ari igihugu ciza ca mbere, ntibaba babeshe n'ukuri. Yego, umuntu ariko arahamagara sinzi ko yoba ariko urabona ko ndi live. Nimba abona ko ndi live nasubira ahamagare, niho nca mbona ko yabonye ko ndi live. Nca mbona ko yabonye ko ndi live. So nuko rero bene wacu, nuko time is over, ngomba nduhuke, sinovuga vyinshi vy'ikirenga, gusa kwa ndabatera intege, ntihagire uzobabwira ngo Uburaya ngo ni habi, ngo ntimujeyo, ngo ni heza, nimuze mwese mugerageze uburyo, ariko muze murahava mu Burundi. Sabwe muri bande, je ndi live, nimba wambonye sinzi. Ko mutavuga, ndabona umenga n'amarezo. Okay, ibura amarezo, fiance. Kanani ndagufashe ko ndabumva unyihamagaye twumve. Inzira gusimvye. Murakoze. Nashimiye abantu twabanye kanya gatoya hano, just kwari kubereka utuntu n'utundi, ntibakaze babwira ngo ibihugu vyo hanze ni bibi. Ni vyiza, mugire inguvu mujeyo namwe muze kurondera ubuzima, murondere ejo haza muhezagirwe.